mashuri turasanga ku mashure turamenyesha abayobozi b'amashure. Hari igihe usanga ku ishuri hariyo club santé, ico tuta club santé, ugasanga barahigiraho ibintu vyinshi vyerekeye kurwanya umugira wa sida, kurwanya izo ingwara zifatiye mu bihimba vy'irondoka, kurwanya inda z'ishushu. Sinzi ko muvyibuka hariyo amakampanye yitwa campagne zero grossesse à l'école, en milieu scolaire, yego kugira ngo batuze ko umunyeshure ari ku ishure ashobora guheba ishure kubera yatwaye inda. Rero kubigisha vyamaho. Noneho uwo twarahiriwe duhishije, hari ivyigwa bimwe mu mashure bagiye barashiramwo ivyo vyigwa vyerekeye amagara yacu, bakabibacishiriza mwene bakwiye kwirinda umugira wa sida, ibikoresho bakwiye gukoresha kugira ngo birinde, imyifato bakwiye kugira. Mbere hariho na chapitre yerekeye l'hygiène, isuku cyane cyane mu gihe cy'ubutinyanga. Turavuga isuku en general yo ku mubiri, ariko hashite ku mwana w'umukobwa turamwihimiriza cyane ingene akwiye kumenya kwifatira isuku mu gihe cy'ubutinyanga, akamenya mbega ubwo butinyanka niki, akamenya yuko ubutinyanga atari ikintu kibi, ariko ahubwo novuga ni impano Imana yahaye abigeme kugira ngo baze bashobore kwitegurira kuzoronka abana. Ni ikimenyetso kitwereka yuko vy'ukuri umwana w'umwigeme yageze mu bigero kandi ashobora no gusama imbani. Rero kenshi ruguru hari igihe bibaza yuko uyo ngo ni ikintu kibi cyane, uragowe, ugasanga hari ibintu, hari novuga limite, ibintu biri ngaho bavuze bitari vyo kuvyerekeye ubutinyanga. Ariko ubutinyanga ni ikintu ciza cyane, ni etape y'ubuzima ku mwana w'umukobwa akwiye gucamo kandi buri kwezi, kandi akwiye kwitegurira ikintu vy'ukuri uzomaramwo imyaka yawe, urakwiye kucitegurira neza. Niyo mpamvu rero awiya ishira hamwe y'umukenyezi umunyafrika mwiterambere niko novuga, dushira ingufu cyane kugira ngo abana babigeme ntibasubire kuja mu bintazi, ariko bamenye ingene bakwiye kwifatira isuku.